Cabatangaje n'ubukwe bwabereye mu bitaro batari babimenyereye. Naguciriye mugabe hari hasigaye ikiringo kingana gute mariage? Ari ku munsi wa mbere. Ari ku munsi wa mbere ibasa Medi. My God. Yigishe benshi. Ego mu rukundo. Isaac TV. Oh. Yes, 1 2 amahoro imana bari namwe bakunzi ba Isaac TV aho muva mukagera. Merci beaucoup rumaze kugira subscribe tarabikora urukura cerwa urukura tangwa n'amakuru yose atandukanye atohojwe neza ameze neza cyane. Isaac Classic Isaac TV niyo televiziyo nyiri shobora kuronkamo exclusive zitandukanye abantu batandukanye bose ubasanga muri Isaac TV. Baba barakunda kumbwira ati ngo Isaac mwana mukunda kuvugisha abarinzi gusa yasarenje gusa ariko tube tukorera kuri byose. Hari inkuru imaze imisi ivugisha abantu benshi cyane kuri social media yatangaje benshi kuri social media. Ni inkuru y'umwigeme n'umusore bari barateguye mariage. Inyuma y'imisi mike umusore acaragira accident. Mariage yimirije kuba ubundi ati no naho biruko duteza kugira mariage uko bigenda kose turagira mariage. Hewe rega biragenda uko byagenze kose biragenda biraba mariage irategurwa umudamu ati tuzogira mariage byanka byakunda baca bayigirira mu bitaro. Byabereye mu ntara ya Kirundo ariko umusore cyangwa no mugabo ubu ari ngahe Bujumbura yaje kwivuriza ngaha. Cyangwa ati ine histoire sinzi ko sinzi ko hakibaho urukundo nkuru hakibaho abantu bakundana ku rugero nkuru hakugira barate mariage ati no ntiyorata mariage il faut que iba byanka byakunda kandi iteza kubera mu bitaro. Bagiriye Bujumbura avuga ati reka tubakurikire tuyagishe nyene bigenda niko biza kugenda ubwo biza kugenda kose biza kugenda uko nyene mu bitaro je twashize mu centre de santé hani mu bwiza aho twaje kuraba yuko ibintu byose bigenda neza. Welcome. Yes, bakunzi ba Isaac TV mwababonye wa muryango canke bajya twemeye ko tuje kuraba reka ntagure kumbira kwaramutsa sijinyaze kwa mwanaume mwanaume kwa mwanamke mpere kwa kumushinga nahe ndabugize mwiriwe meze neza ego pole sana ni byabashikiye asante mufasa ndabugize Mahoro neza meze neza ego. Okay, nubwa mbere kumbure tubavugishije nubwa mbere tubabonye ariko kumbure byo byiza turabagoye mutwihanganire ko ndabona n'umugwayi aragwaye ariko ndabona ko afise akaguvu ko kuvuga ndibaza naco bitwaye. Amazina yawe? Twandayizigiye Gabe. Abamba mu Kirundo. Okay. Sawa ndayizigiye Gabe mu Kirundo. Hama namye Mukantwari Charlotte. Nanje nkabando mu Kirundo. Okay. Amafoto yanyu yarasirikiye cyane kuri social media. Ni ikintu cyatangaje benshi cyakanze benshi. Gabe bibaza ko ari kubera iki? Cabatangaje n'ubukwe bwabereye mu bitaro batari babimenyereye. Ego. Sawa. Kugira ubukwe bubere mu bitaro turumva ko habaye isanganya habaye accident. Ubukwe bwari bumaze igihe kingana gute buteguwe accident yahabaye gute muri KIA? Yari mu ndwi integuro yabwo ya nyuma. Ho nari nsanzwe ndiko ndabitegura ukuntu bigenda. Urazi umuntu afise urubanza mu ndwi ya nyuma akenerwa na vyishi. Uragenda ukagenda ari Katoliki uwo munsi rero nari kumwe n'abandi bahungu babiri basanzwe bari no muri komite bari muri komite yiwanje. Turategura nyine tuno munsi turare duhejeje ibishoboka kugira urubanza ruzogende neza abo duha amahera bo kuja kuri ambasale abajya bazotamba byose. Tubihejeje turahano bitwa Ivumbi muri commune Vumbi mu Gasura. Niho umwe yarampetse ku moto. Cha turaza nyene tuzananye twese dusubiye inyuma dutashe. Imodoka duhagaze hamande y'ikanivo kubera ari ku kagoroba. Buri ngo burira uwo muntu yarafise imodoka y'umutaximen arimo aranyaruka cyane. Turahagarara amande y'barabara kugira nta tugonge kubera arimo aracana amatara maremare. Cara dusanga hajya acara dukomera mu ikanivo
twese twisanze turyamye mu kanivo twese twavunitse kandi ukuguru ko kwibubafu baca barantwara nisanze ndi mu bitaro nazi ukuntu byagenze hama abantu banzanye uyu kubera yaguma telefona kubera twabonanye aho hantu nari ngiye kuraba caguma telefona kugira mbaze ko nashitse telefone ntiyayitaba guma ndababwira ni mumubwire ko nakomeretse canke iki caye mumubwire ko noba nashitse ntaguma n'umutima uhagaze mugabo barabimuhisha handura kumwe aratora telefone aramubwira yagize accident mugabo si grave bamugira nibisanzwe kubera umuntu mutari kumwe canke iki birahahamura ariko gufa ryari ryacitse ngaha mugabo nankagumana kuhaje nkagumana kuraje nkumva nyene ko ahubwo numva ko Imana ishobora kucinkiza ubwo nyene kugira ko numva ngo rubanza rutosiba nisanga nyene njyamye mu bitaro kuguru kwavunitse muri jewe kandi nkagumana ivyo vyumviro vy'uko rubanza ukuntu ruzogenda nkabona nabuciriye mugabe hari hasigaye ikiringo kingana gute mariage ari ku munsi wa mbere ariko umunsi wa mbere ibasa medi my god mupfaso reka tuji wawe urumva yuko umushinga nawe wawe agize accident kwanza ukironka inkuru yuko agize accident cyangwa kumenya wari mu situation yihe wari mu biki wavyakiriye gute narindi ahantu mu gasura nyene ivumbi umutima uranyankira gose ariko ndagerageza kwihangana nguma mbaza ukuntu ameze bambwira ngo ni ibintu bisanzwe ntibambwire neza kungera ameze ndi yakira mu mutima ndagenda nyene ndaraba ingene bimeze turagumana ndamugwaza okay idea yo kuzara ati ubukwe ntibwosiba naho bigenda gute birabatu ni wewe wabishimangiye canke umushinga nawe wawe yavuze ati ayateza kuba twaravyumvikanye turavye ukuntu ameze hajyamye teka tubirabe ukuntu twobigenza ego cha tubitegura nyene mu bitaro mu bitaro byarakanze benshi biratangaza benshi gabe abantu benshi baribaza yuko urukundo rw'istyle ruratangaje cyane mwari mumaranye kihe kingana gute mu rukundo rwanyu na madame twari tumaranye imyaka 2 n'igice hama urumva bimaze kuba nkuko je numva ko bidashobora gukunda ko mariage zitegereza kubera mu isengero muri paroisse canke hehe kandi haro n'abantu baca babona tutazokwifotoza amafoto meza bitazogenda gute tutazogenda kuri plage tutazogenda hehe mugabo ivyo byose vyumviro biratuvamo twumva ko ico dukeneye ari umuhezagiro gusa patiri yaraje kuturamutsa mu bitaro ca turaganira aratubwira ati nta kibazo kirimwo mu gihe mukundana mwese mu vyiyumvamwo bishoboka turashobora kuza kubahezagira aho muba muri ngaho nyene mu ico cumba ca mu bitaro mugabo cambona ko ngaho mu ico cumba ndumva nyene ko Imana yo minkomezi basi nkiyunguruza na gatowe coranzanira agakinga kubera abandi bagabo baguma mama kuhaje bacambya ni we nimba ubyumva bishoboka to kuzanira agakinga coranzanira agakinga n'abandi bamama baca bakora muri hôpital babaganga baca tugira surprise tusanga isare yo muri hôpital bayidekoye neza n'aya makuru d'ijuru yacu atanawe twababwiye sanga bayadekoye neza imeza padira araza aratangara tugusanga mu cyumba atoyaye urashobora kugerayo turagenda muri ko gasare ko mu bitaro kadekoye neza hameze neza ise abaganga bababwira iki kuvyerekeye amagara ya Gabi abaganga bavuga iki rero bavuga yuko bigiye kugenda gute azo kwicara mu bitaro mpaka ryari ndabona no musi yasohotse no hanze turafise n'amahirwe twabonye ariko asohoka no hanze yaramaze ugiye kingana gute arasohoka hanze bushikari anye twageze ntabwo yari bwigera hagera ba umunsi wa mbere agera hari yanye biri mu bintu biguha icizero yuko agiye kumererwa neza yakiza ahubwo okay sawa abariko turaba kuno mwanya kino cigwa canke ino action mwakoze mwifuza yuko yigisha ikigwaruka je cyane yigishe benshi ego mu rukundo bamwe baribaza yuko bana musanze abantu bakundanye hakaba kabazo bacha babistopa kwanza hama ibindi bigakurikira imiryango bavyakiriye gute imiryango bavyakiriye gute Gabe ntibuje ntiyabaye ibintu byo kutumvikana hagati imiryango ati oya nibarindire kuri ki muvyihutije kuri ki habaye ibintu byabaye Gabe
oya imiryango bavyakiriye neza kuko ni twebwe ba mbere twategeza kubanza gutanga intumbero kuko wanashaka twaragerageje kuba twobigira uko mu mitima yacu twese ivyifuza kandi twanagize imana ahubwo no muri ajya amasezerano bavuga mu isengero amwe twace tuyabona live barasezerana ngo mu mahigwe no mu marushwa no kuvuga mu mahigwe no mu marushwa bamwe amahigwe yo baba yatanguye bagiye muri reception bagenda gutamba umuziki biraryoshe twegere twatanguye mu marushwa kandi arabinyemerera urumva ikigoye cyaraheze twizera imana ko biri imbere ari byo vyiza. Okay, Gabi hajya mu buzima bwa misi yose usanzwe ukora iki? Mu buzima bwa misi yose nari sanzwe nkorera muri Bankob. Wow. Madame we yakora oya nakaza afise. Okay, sawa. Burya naho ugwaye ariko si bibi tukacishijemwo. Madame mwahuye gute muri situation ubwa mbere ukimubona mwahuriye? Ubwa mbere ni histoire ndende nawe urabizi ukuntu abantu bahura twarahuye kera nyene ndumva ko ndamukunze tutaravugana ama biraza pole nyene. Okay. Byagufasha umwanya gute kugira umwanya ungana gute kugira umwemere Gabi? Umwanya uko abakobwa barafise ingene ati rindira nzo guhinyisha cyangwa byagiriyemo? Oya ntivyari kugiramo gusa umwanya sindawibuka ariko umwanya wo warahabaye. Okay. Gabe harageze aho uvuga ati hageze yuko ngira mariage rero n'umufasha wanjye nuko ari wabonye kiwiwe icafu tubyefata decision uvuga ati uitwobana rero arakwiye kuba umufasha wanje koko yarabikwiye kweri narabibona ko atandukanye n'abandi bakobwa n'abandi bakobwa bagukunda kubera icagukundiye je yankunze kubera ntaco mfise kwe yankunze uko muga nkabona ko afise courage muri we kandi nkabona ko ndi kumwe nawe bindi byose bishobora gutungana burya umuntu w'umukobwa umukobwa azovamo umuntu mwiza umubona kare kandi nabi wacu baramukunda afise umutima mwiza arakirana neza ni byinshi byiza kuri we nk'ubuho ngwaye abinyereka keshi ni sawa Imana yarampezagiye. Eko ni byiza cyane Gabe mu gusoza rwa tubareke mu ruhuke hari cyo mukenewe public canke abantu muri rusangi babafashe ko abantu ino action yanyu yarakanze benshi yaranatangaje benshi muri rusangi hari abantu mukeneye ko babafasha rero canke hari kintu mukeneye ko mukura ku bantu canke mwe mvuga ati nta kibazo twimire neza? Oya ubufasha tukuma dukenera abantu umuntu agoma kenerana abandi kuko ni saa tugeze aya atari abantu sinzi ukuntu biba bimeze abantu barafasha kuko umuntu agwaye igikomere nk'ibi kiguma ijoro rimwe gusa amafaranga menshi cyane iki arobeshi bakorerwa ko n'umutima w'Imana ukabona baje bakuturaba bakadufasha uguhaye ikintu gisanzwe wese nta kintu na kimwe kitagira ico kimara mu Kirundi wacu bavuga ngo nigi kwashukira kuri imvunje. Okay, sawa. Mu gusozera abantu rero bashaka kuza kubaraba kuko attention murakarorokeza ku bandi ba jeune kurundi gwaruka kandi ndizera neza yuko ni wakira neza bazobahamagaza sana amaseminari y'ibintu by'inkundo kuko ni ibintu byatangaje benshi mu majambo make dushaka kumenya abantu babakeneye rero kuba felicita kuguha pole kandi n'ibindi birakunda ko mutanga nimero ya telefone? Nimero yacu ya telefone nijya wampamagaye ko kare 69 083 743. Okay, izo nizi wawe madame ntibikena nta kibazo nawe bayi wiwe nta kibazo 61 47 08 27. Nice kabisa bana izo nizo nimero rero mwabaronderako hama reka ndabashimire cyane Gabe hama banaye kwihangara ndabona bizogenda birazabukiye. Murakoze cyane. Okay. Nawe mufaso ndagushimira. Murakoze cyane. Okay. Ini Isaac TV gira subscribe like na share banaye tukurikirana stories nkizi bye. Isaac TV. Oh.